Mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu turabifuriza kumererwa neza cyane turanabahereza ikaze kuri mwebwe mwese mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza kuri nomonesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV dimbonesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho agaruka kubiriko biravugwa mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi. Twibanda ku yari karavugwa nyene ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Ikaze kuri mwebwe mwese by'umwariko, reka amakuru n'ibiganiro byacu tubitangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Dore ingingo nkuru ariko turaza kugenda turibandaho mu makuru karavugwa muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 15 Ruhuhuma 2025. Abasoda b'u Burundi bariko baracungera ikibuga c'indege cya Kavumu nga muri Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo baragaragaye mu mashusho ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, bariko barakizwa nayo bameze nkuko bigaragara. Binavugwa yuko kandi aba basoda baba bararashweho nyuma yuko bari bagizwe n'ibatayo zishika muri 4, ariko abenshi bakaba barakwimishwa bagaca barahunga. Ntiharamenyekana igitigiri cy'abaguye muri iyo ngwano yabaye ku munsi w'ejo ubwo umuhari wa MTSR wamaraga gufata iki kibuga c'indege cya Kavumu. Ni mu nyuma y'amakuru n'ubundi twari tumaze kubashikiriza tuvuga yuko mu nyuma y'iki kibuga c'indege cya Kavumu gishobora kuba cyofatwa igihe icyo ari cyo cyose, bishobora kuza gutuma nyine Republika Iharanira Rusange ya Kongo itangura kwifashisha ikibuga cy'indege cya Bujumbura nkuko bigaragara. Mu nyuma yuko gushika uno mwanya abatari bakeya bama bagaragaza ndetse bakanerekana ingene ibintu biriko birakomera ndetse birafata indi ntera, ndetse ku ruhande rwa Kongo akaba atari ntana yandi mahitamo bafise agendanye no kuba bashobora guhitamo nyine ibigendanye naho bashobora kuba bokorera urundi rugamba. Gushika uno mwanya abasoda b'abarundi barakomeje guhura n'ibara riremere cyane muri runo rugamba, ari urugamba rukomeje gutuma rero bahatakariza ubuzima ku rugero rutigeze rurabaho, ndetse gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko Variso Ndayishimiye akwiye gukora iyo bwabaga agaca arakura abasoda b'abarundi ku butaka bwa Kongo nkuko bigaragara. Turagaruka kubikomeje kugenda biravugwa. Umuhari wa MTSR nyine waramaje kwigarurira igisagara ikibuga cy'indege cya Bukavu, ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye mu birometero bikeya werekeza i Bukavu. Icakora nubwo bihagaze gutyo hari amakuru akomeje kugenda aravugwa. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alongoye Republika Iharanira Rusange ya Kongo yarakomeje kugenda yinangira umutima wiwe mu nyuma yuko yagiye arasabwa n'abategetsi bagiye batandukanye kugera abashe kuba yoganira n'umuhari wa MTSR, ariko yarakomeje kugenda arinangira. Benshi bavuga yuko umujyanama wiwe nimero ya mbere ari Evariste Ndayishimiye yarongoye Burundi, aho Burundi bubona yuko mu gihe Kongo n'igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda byo bimaze kunga ubumwe canga se Kongo yaramaze kunga ubumwe n'umuhari wa MTSR bishobora kuba byogira ingaruka ku butegetsi bw'u Burundi, ndetse gushika no mwanya Uburundi bukaba buriko burakora iyo bwabaga kugira bwumvikanishe neza ndetse bunumvishe leta ya Kongo yuko bakuriye kugwana kugeza ku munota wa nyuma, ndetse bakanerekana yuko rero iyo ngwano bagomba kuzoyitsinda byanze bikunze nkuko amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Gushika ubungubu rero abiganjemo abasoda b'abarundi barakomeza kurungikwa muri bino bice, ariko bwana Tshisekedi nawe arakomeje gutsimbarara kubigendanye no kuganira n'uyu muhari wa MTSR nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongeye kubahereza ikaze niteka n'umunezero kongera kubana namwe kuri nomonesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muherereye mu Burundi, abatwumviriza muri mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza muri Igitega, abatwumviriza kandi muherereye mu bice bya Ngozi, mu ntara ya Mwaro, Bururi, Cankuzo ndetse na za Kayanza, mwese turabahaye ikaze. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye by'u Burundi, mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Kuba twumviriza kandi muherereye mu karere k'ibiyaga bigari,
abari mu bihugu by'ababanyi, abari mu manuko bwa Afrika, mu burengero bwa Afrika ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze kandi turabifuriza amahoro y'Imana cane. Ari ubwa mbere ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ku makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu nyine muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Ikaze, reka amakuru n'ibiganiro byacu turatangurire mu Burundi ahakomeje kuvugwa byinshi bitandukanye kubigendanye n'ingwa nikomeje gutwara ubuzima bw'abatari bakeya biganjemo abasoda b'abarundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Ku munsi w'ejo nibwo twama turagaruka ku bigendanye n'ibyashikiye abasoda b'abarundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cange nkuko bikomeza kugenda biravugwa. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi aragaragaza neza yuko Uburundi bwongeye kwasiga agatwe ndetse bwongeye gutakaza igitigiri cy'abasoda benshi, nubwo atigeze aratangazwa ibitigiri by'abaguye muri iyo ngwano, ariko kandi Uburundi bwaramaze kongera guhura n'ibara rirembere cyane. Icakora ntibyageze ku rugero rwaho rero ibyabaye muri Ngungu byageze, ariko kandi Uburundi murazi ko twama tumaze imisi turavuga yuko igisoda c'u Burundi aricyo cyaba gifite ibatayo nyinshi, ibatayo zishika muri 4 zari zicungeye ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ubu ngubu hari wa MTC wamaze kukigarurira ndetse Kavumu ikaba ikiragenzurwa n'abasore ba General Sultan Makenga, ndetse uno mwanya abasoda b'abarundi barakwimishwaro nkuko byama biragaragara mu mavideo ndetse n'amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi cange ku mbuga nkwaniro. Ni mu nyuma yuko nyine Uburundi bubonye ko atakindi bwakora, maze bamwe basoda bo Barundi bakavuga yuko ibyashikiye bagenzi babo canga se ibyo biboneye muri Ngungu nyine batakongera gutuma birababaho, ndetse bakavuga yuko aho kugira ngo bazajye baragwana n'umuhari wa MTC aho bidashoboka bazajya barakizwa nayo bameze. Amakuru ava muri RDC yamaze kwemeza ko MTC yamaze gufata ikibuga c'indege cya Kavumu ni muri Sud Kivu. Amakuru akomeza kugenda aragaragazwa n'amasanamu nyine iriko irakwiragira hose muri kano kanya nyine guhera ku munsi w'ejo ndetse gushika muri no mwanya ingabo z'umari MTC zitorohereje nyine zifotoreje imbere y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Uno nyine arongoye izo ngabo ni General Bernard Byamungu wa MTC, arasanzwe anavuka muri Sud Kivu. Iki kibuga nyine cari gicunzwe n'ababatayo 4 y'abasoda b'u Burundi. Intambara idasanzwe yari yiteze hano nyine ntiyabaye. Igisoda c'u Burundi cari caraye gitakaje nyine abasirikare benshi mu ijoro ryaheze, aho MTC yafata uturere twa Kabamba, hanyuma rero ifata Katana. Uno munsi nyine ku munsi w'ejo mu gatondo abasirikare barahisemwe rero guhunga na Nirya nkuko byoma bigaragara nyine narirya bari basigaye baragwana bonyine abasoda ba RDC n'abazarendo bari baratatanye ndetse baravuye ku rugamba. Intambara zitoroshi zarabaye ku munsi w'ejo bundi nijoro, ndetse abasoda b'abarundi barongeye kubatikirira. Abasirikare b'u Burundi bari mu duce dusigaye twa territoire ya Karehe kuva ku munsi w'ejo ku mugoroba baratubwiye ko rero ibyo barimwo bitoroshe, amapozisiyo menshi yariko rero arata agahunga. Baravuga ko bafise amasase maceya ko rero abaherana bagaca nyine biruka mu bucagucagu. Twarasanze ubutumwa rero bwinshi buvuga ko hari abasoda benshi nyine bo Burundi baraguye mu ngwano nyine, abandi barafatwa mpiri nkuko byoma bigaragara. umwe mu basoda b'abarundi ari muri Sud Kivu yaraturungikiye ubutumwa aragira ati kuwa mbere nyine twari twabishe baragoka nyine twaranafashe batandatu babona nyine none nabo nyine baradusubirije mu ndumane kweri nta masaha nyine asigaye mu kuva ikibuga c'indege cya Kavumu cyafashwe kandi nyine na Bukavu sikera twarayidutaye turiruka nyine nibiziga
ibisigarira by'abacu ntitwashoboye kubitwara. Aka ni agahinda kamwe mu basoda b'abarundi. Ikibabaza cane cane abasoda b'abarundi ni ingene baragwana bonyene bene igihugu rero bakabatana urugamba mu ngwano zejo nyine zejo bundi n'umunsi wejo nyine abasoda b'abarundi baravuga ko bari bonyine na FDLR FIDC n'abazarindo bari bayihebye. Icindi gitangaje ni ingene nyine abasoda bata abagahunga batagwanye. Hari amavideo menshi yerekana abasoda bariko rero barahunga ari imigwi minini cyane nkuko byoma bigaragara. Ikibuga c'indege cya Kavumu bisa nuko gifashwe atangwano ihabereye iremereye cyane. Uko twarabibabwiye mu nkuru yejo haheze, ifatwa ry'ikibuga cy'indege cya Kavumu riragiye kugira ingaruka zikomakomeye cyane. Kavumu ni ikibuga Kavumu rero ni ku birometero hafi 30 uja ku mugwa mukuru Bukavu. Ikibuga cy'indege co muri RDC gisigaye nyine cyitwa ko rero kiri hafi, kiri ahitwa Beni, ni mu gace ka Nord Kivu kitarafatwa na M23 ni kure. Ibi birasigura yuko umwanya n'umwanya Bukavu nayo irashobora kuja mu minwe ya M23 mbere ya Uvira mw'irembo ry'u Burundi, irashobora gushikirwa vuba cane. Iyindi ngaruka ikomeye cyane inaremereye nuko rero ikibuga c'indege cya Bujumbura gishobora gukoreshwa n'indege z'ingwano zishoka nyine gutera M23 muri Sud Kivu. Ibi bizoba ari bibi cyane ku gisirikare cy'u Burundi ndetse no ku banyagihugu b'abarundi. Nta wuzi uko bano basirikare b'u Burundi bariko baratsindwa gutya bazifata mu nyuma, na cane cane nibyarangira bose barasubiriye mu Burundi. Mbega bazofata gute? Ndayishimiye yabakwegeye intambara batumva rero intambara idateguye, abarungika atani ibikoresho bikwiye abahaye bazoguma batekereza gute? Musenyeri Hakimu ntaho ndereye araherutse gutanga impanuro iremereye cyane, naho rero abategetsi b'u Burundi badahanurwa burya ni ukwitondera amajambo akoreshwa na zirya nararibonye. Musenyeri ntaho ndereye Hakimu yarahanuye abategetsi kuva mu by'intambara bakaja mu biganiro atari gutyo. Yarabaciriye umugani ati wanka kugarura impenerera ikiri hafi yamara kurenga umurambi ukabira nkayo, nkuko byoma bigaragara. Gushika umwanya twiteze ibindi biziga byinshi by'abasoda b'abarundi nkuko biriko bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, aho bishobora kuza gushikanwa nyine ngaha n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nyine kitiriwe Melchior Ndadaye nkuko bigaragara, mu rwego rwo kugira ngo bibashe kuzanwa mu Burundi. Icyakora biravuga yuko rero ibindi bisiga byinshi by'igisoda c'u Burundi bitabashije nyine kuba byofatwa canga se bitabashije kuba byabashije kuba byogerwa nkuko bikomeza kugenda bigaragara, aho gushika uno mwanya abatari bakeya bama bagaragaza ndetse bakanerekana ingene ibintu biriko birakomera ndetse ingene ibintu biriko birafata indi ntera. Gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse barerekana ingene ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Murazi hari amakuru avuga yuko rero hari indege zimwe nga mu Burundi cane cane ziza ziragwa kuri kino kibuga cy'indege zirazanye abasoda biganjemo nyine ababasoda b'abarundi baba barakomerekeye muri no ngwano nkuko byoma bigaragara canga nkuko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira kandi binatangaje binababaje nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo arongoye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo adashaka kwinjira mu biganiro n'umuhari wa M23 nkuko byama bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko bwana Tshisekedi yongeye gusubiramo amajambo avuga yuko atazigira na rimwe araganira n'umuhari wa M23 nkuko byama bigaragara. Ibi birakomeje gutera inkeke, aho rero n'urugamba rukomeje kugenda ruramunanira. Gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bariko baremeza ndetse bakanagaragaza neza ko bwana Tshisekedi akomeje koshywa canga se akomeje kugirwa inama na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yongeye gutangaza ko ubutegetsi bwe butazaganira n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 nubwo bwabisabwe n'abakuriro b'ibihugu by'umuryango wa Afrika Iburasirazuba East African Community no Afrika y'Amajyepfo SADC. Aba bakuru
b'ibihugu barasabye leta ya RDC kuganira n'iyi mihari yitwaje ibigwanisho yose irimo na M23 kwigenekerezo ry'umunani Ruhuma 2025 ubwo barahuriraga mu gisagara ca Dar es Salaam muri Tanzania. Bagaragaje ko kandi ibiganiro vya politike ari byo byagarura amahoro n'ituze birambye murasazuba bwa RDC. Gusa mu nama mpuzamakungu ya politike n'umutekano iri kubera imunica ni mu Budage guhera kuri uyu wa 14 Ruhuma 2025, Tshisekedi yaravuze ko ubutegetsi bwiwe budashobora kuganira na M23 kuko rero ngo n'umuhari w'iterabwoba wisha abantu benshi. Ati iyo tuvuga rero ko tutazaganira na M23 ntabwo tuba twirata. Impamvu ya mbere nuko rero yishe abantu, yararashe amabombe ku nkambi, abagore ndetse n'abana barapfuye. Ntabwo rero twoganira n'umuhari w'iterabwoba. Uyu mukuru w'igihugu kandi yaranavuze kandi ko rero M23 iri ari ikintu kirimo rero ubusa gikorera u Rwanda. Arasobanura ko ubutegetsi bwiwe buzaganira n'u Rwanda gusa aho kuganira n'uyu muhari witwaje ibigwanisho. Ati ntabwo dushaka rero kuganira na M23 ahubwo rero turashaka kuganira n'u Rwanda mu buryo rero butaziguye, kuko rero bitabaye ibyo ngibyo twaba dutakaza umwanya ngo ibyo biganiro bizakomereza muri gahunda ya Rwanda. M23 irahakana ibyaha byose ishinzwa na leta ya Kinshasa, ikagaragaza intego zayo ko ari ukurinda umutekano w'abanyagihugu. Yaranasobanuye ko kandi yarashoboye kugarura umutekano mu bice byose yafashe birimo igisagara ca Goma n'ibigwati bigikikije, nyamara kandi mbere byari byarahungabanyijwe n'ubwicanyi, ubujura ndetse no gufata abakenyezi ku ngufu. Uko rero leta ya RDC yanga kuganira na M23 niko uyu mwari witwaje ibigwanisho ukomeza kwigarurira kwagura ibirindiro ndetse n'ibindi bice. Ku munsi w'ejo hari kwigerekerezo g'14 Ruhuma 2025 nibwo gusa nyine M23 yarafashe santere ya Kabamba, ya Katana ndetse na Kavumu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru mashasha ariko aravuga nuko abo bagwa nyine baratanguye kwinjira mu mujyi wa Bukavu ufatwa nk'umugwa mukuru w'intara nyine, aho iri joro rishobora gucya rero nyine ibintu bishobora muri ijoro ryakeye ibintu bya biriko birakomera ndetse bikomeje gufata indi ntera nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi ibikomeje kugenda bigaragara byose n'ubundi bigaragaza ndetse bikanerekana neza yuko leta ya Kongo ikomeje kugenda iragwa mu kantu ndetse ikomeje kugenda irahura n'ibara riremere cyane ndetse n'ibibazo biremere cyane. Amakuru akomeza kugenda atugeraho. Imbere ya Perezida Felix Tshisekedi imunici mu Budage, Minisitiri Marizamunda cyangwa se nk'uko byoma bigaragara yaranyomoje ibyuko u Rwanda rwarateye Kongo. Minisitiri w'ingabo nyine Juvenal Marizamunda ku ruhande rw'u Rwanda yaranyomoje Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo washinjije igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda gutera igihugu cabo. Ni muri iyo nama n'ubundi mpuzamakungu ya politike n'umutekano iri kubera imunica mu Budage nyine guhera ku igenekerezo g'14 Ruhuma 2025. Tshisekedi yarasobanuye yuko u Rwanda rwarohereje rukanonga inga mu burasirazuba bw'igihugu cabo kugira ngo rwibe amabuye y'agaciro. Tshisekedi yenobiye umuryango mpuzamakungu kuba rero udaha agaciro icyifuzo cabo cyo gufatira u Rwanda ibihano, agaragaza ko uburyarya bw'amahanga butuma rero hari abumva ko rero badakorwa ko. Minisitiri Marizamunda yaribukije Tshisekedi ko intambara y'umurasirazuba bwa RDC yaragize ingaruka ku bihugu by'akarere byose birimo n'u Rwanda. Aragaragaza ko nta nyungu rushobora kubona mu gihe igihugu cy'abaturanyi kidatekanye. Yaragize ati ikibazo cy'umurasirazuba bwa RDC kiratureba twese nk'akarere. U Rwanda rwaragizweho ingaruka ziremere cyane zikomeye n'iki kibazo, ariko nta nyungu u Rwanda rwakora rero muri RDC idatekanye, ahubwo bitandukanye n'ibyo rero icyerekezo dufise cy'iterambere gishingiye ku mutekano w'akarere n'ubufatanye mu by'ubukungu. Yarasobanuriye abitabiriye iyi nama ko rero muri 2021 ubwo umutekano wa RDC wari umeze neza, u Rwanda gohereje muri iki gihugu rero ibicuruzwa bifise agaciro ka miliyoni 683 z'amadolari ya Amerika, kandi ko muri 2020 RDC yarakiriye ibicuruzwa birenga 30% mu byo rero rwohereje mu mahanga yose. Yaragize iti kubera iki u Rwanda rwaba igihugu gifise rero gahunda ihamye y'iterambere ry'imibereho
by'imibereho n'ubukungu. Ku rundi ruhande rero rugashaka kudobya ubu bufatanye. Inyungu z'u Rwanda mu bufatanye burashingiye ku bukungu ziraboneka mu mahoro si mu makimbirane. Minisitiri Amariza Munda yaratangaje ko rutemera umuvuno wa leta ya Kongo wo gutera. Yatangaje ko u Rwanda rutemera umuvuno nyine wa leta ya Kongo wo gutera nyine u Rwanda nk'uko bama barabigaragaza cyangwa se bama barabitangaza. Gushika uno mwanya leta ya Kongo yarakomeje kugenda yikoma u Rwanda ku rugero rudasanzwe, aho yamira rushinza ko rero rugira uruhara mu guteza umutekano muke cyane burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyamara u Rwanda rukagiriza Kongo rero kuba ikomeje kwifatikanya nayo n'indi mihari imwe n'imwe. Gushika uno mwanya bamwe rero mu bategetsi baherutse muri ibyo biganiro cyangwa muri izo nama barasabye yuko rero hokogwa icyo twokwita ibiganiro bitaziguye ku mpande zombi zihanganye. Icakora ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi we ntabikozwa, arakomeza kwamagana izo gahunda maze akanagaragaza neza yuko adateze na rimwe kuzoganira n'umuhari wa M23. Icyakora barafashe na gahunda yuko rero impande zombi zigomba kuzosobika imirwano. Icyakora imirwano irarimbanyije, aho umuhari wa M23 ukomeje kwagura ibirindiro. Tugaruke mu kanya turaberamwe ibindi bikomeje kuvugwa mu Burundi ndetse no mu karere.